Bibuka dutanguye kampanye batubwiye ngo twitangure tuyitegure. Ubu twara siyape yavuze ati mubwire bareke kutwiruka inyuma kuko iyi kampanye izogenda nabi. Twari muri presidence Honorable Serge ati turiko turafasha none batangiye kutwiruka inyuma. Twe twatanze raporo ivyo mwazanye. Ubu desida ko bazabwira kuza gukurikirana n'umushefu. Twe turamuhagarara hejuru uramubwira ati hagarika iyo. Nibaza yuko nibiko birabo no munsi c'est prémédité kugira byerekane yuko ibintu bitari biragenda neza. Ico gihe bavuga yuko twene twarwago ehede ko dusohora ne mafaranga ko twene nitwikoresha les 145 milliards zo mwaka wese nazo baraza en plus de cela kandi tumaze kubona yuko bafise ibibazo les 28000 tonnes zabananiye kugurisha. On a initiative twagize na Brarudi nahibabwiye les 50 milliards nibazi niyo zazananye komisere wa Obera abizi hajya nk'ubu twe hageze yuko kwezi guhera ku mataxi dutangura kurira kwera Maria na Gesa na aza duheruka leve kansubiremo au mois de juin kuri bijiri kwirahera twaragize inama nari muri best premier ministre ministre wa finance ministre wa agriculture de l'époque ministre wa commerce de l'époque. Les instructions étaient claires yatubwiye ati ni munyereke amafaranga y'umwaka uheze 145 milliards twabahaye muri Anagesa ni munyereke ingene mwayagarukanya amafaranga cyenda yabahamu yakoresha kuko mani muvuze ko tubaha tranche imwe c'était 145 milliards. Ibigori byaguze icyo gihe yari 71000 tonnes 71000 tonnes kuri 1700 ugwije 1700 fois 71000 tonnes uraza gutora mu 100 milliards n'ayandi ucyushiyamo transport n'ibiki byose mugabo c'était pas clair. Icyo gihe bagize raporo barayizana bamaze kuyizana niyo twace dukorera ko turi muri best turerekana malakini arimo atagira ukwangana y'ibintu byakozwe amafaranga atagize gushika no munsi Anagesa na SIAP. Jewe ndiko ndavuga Anagesa na SIAP, je n'ai rien contre vous. Iyo bakuvuze il faut kugenda kuraba neza yuko ije bari ko baravuga nivyo. Kubera ko no munsi inspection générale de l'état iri irabakurikirana. C'était à partir du rapport twagize. Ni ingorane zatanguriye. Bazanye rapport bavuga ko ibigori biri mu mastock hose bihari. Son excellence bayimuhaya cyandika ko ni mu analyse. Turagira analyse turaheza turamwereka amamanke marimo acavuga ati ni mungende mutembere murabe ayo mastock yose ibyo bigori ko mubibona. Twarazigendeye zose turi kumwe nabo muri primature vice présidence bose le rapport turayiproduza géolocalisé biranditse neza aha twasanze ibigori bingana kunyene kunuku byavuyemo bavuga ati inspection générale cyugira amatohoza kuri ibyo bintu niko byatanguye ikirakogwa. Ndibuka dutanguye kampanye batubwiye ngo twitangure tuyitegure. Ubu twara siyape yavuze ati mubwire bareke kutwiruka inyuma kuko iyi kampanye izogenda nabi. Twari muri presidence Honorable Serge ati turiko turafasha none batangiye kutwiruka inyuma. Twe twatanze raporo ivyo mwazanye. Ubu desida ko bazabwira kuza gukurikirana n'umushefu. Twe turamuhagarara hejuru uramubwira ati hagarika iyo. Nibaza yuko nibiko birabo no munsi c'est prémédité kugira byerekane yuko ibintu bitari biragenda neza. Ico gihe bavuga yuko bafise la production ya 150000 tonnes de maïs ngo niyo biteze. Twari muri finance ico gihe bakavuga ko bakeneye plus de 200 milliards. Mugabo hari instruction yanditse neza yuko atamafaranga yanda zosohoka de 145 milliards zambere zitaraja ku meza nayo bazanye. Tugiye gusaba raporo ngo muri stock ngo hari ibingana gutya niho abashinga amateka bari muri legislature heze baci bagira tour barazunguruka barabizi barabona ibigori ngene bimeze. Ubu bavuga ko bafise muri raporo kuri campagne heze 28000 tonnes mugabo tugiye kuraba raporo niyo bigori nabihari. Primature yaragiye la même chose nizi 36 milliards kuziba bavuga ati okay turabona ko habaye ibibazo byinshi cyane reka tubahe 36 milliards nimwe yakoresha mukayasigura neza tuca tubongera yandi.
tuyakura ku mafaranga y'ifumbire. Ndibuka twagize un transfert la dernière minute ya 207 milliards kugira turiha mahera y'ifumbire, c'était 196 milliards n'amahera y'imbuto. Premier ministre akiri ministre wa finance cyaravuga ati ko bimeze gutyo reka fomi tube turayiha 160 milliards, 36 milliards tuyiha na Gesa, tuyihaye nk'ideni muri ya 40 milliards twashize muri ya budget, iyi 25 26 tuzuca tuyisubiza. Rero bayabonye agiyemo baca bibaza ngo yandi ngo bazoca babiga. Mugabo tuba twaramaze kwanticipa, turagira digitalisation, tous les hangars ziri géolocalisé bakoresha ama tablette. Ivyo baragerageje kubigwanya yuko bidakunda. Ubu nuko ndashobora gukoreka ati hangari riko ngaha warashoye ibigore nkashiramo izina giwawe hakaza afishe yiwawe. Ni bararenza 23000 tonnes. Le 23000 tonnes ngwijira 1700 ndashika na 36 milliards. Mugabo rero kuko chaque fois duhejeje chaque semaine twacha dusohora liste tukamuha abariha. Ikindi cyagiye kubica cyane nuko le paye masa amafaranga bagitwara mu maboko bahasi yapo. Bazana muri finance la liste y'abantu turiha n'ama microfinance barimo twaturungika. Chem profita ikibazo honorable Emmanuel yari yavuze ngo le 2 milliards. Ajya amafaranga premier ministre yamubwiye neza ati aya nuzurihe d'abord siap, nuzurihe abantu banzurihe abene gihugu. Niyo yari instruction. Acha tugisha inama no kwa premier ministre vyose ngo turisha ibintu. Do raporo turayizana turabona yuko amafaranga ahari yo kuriha le 38000 tonnes le 23000 tonnes ahari. None yagiye hayo amafaranga niko gusaba raporo ya nyuma yaduhaye. Amafaranga menshi ari kuriha ngo wakuye ngo muri stocking ngaha ngo twarahaye ngo amafaranga ngo abakozi ngo basiyape bariko barabiga ibigori. Sinibaza ko yari priority yari kuriha abantu banyene ibigori, abantu bakazoriwa mu nyuma kuko tubandanya dukorana nabo. Le raporo yabarayitanze ngene byagenze turagira notes twene twarwago ahedeye ko dusohora ni mafaranga ko twene nitwikoresha les 145 milliards zo mwaka weze nazo baraza en plus de cela kandi tumaze kubona yuko afisi bibazo les 28000 tonnes zabananiye kugurisha. Una initiative twagize na Brarudi nahibabwiye les 50 milliards nibazi niyo zazananye komisere wa Obera bizi hajya. Nk'ubu twe hageze yuko kwezi guhera ku mataxi dutangura kurira kwera Maria na Gesa naza. Duheruka 25 milliards Brarudi yaduhaye comme étant une avance. Ibi rero vya na Gesa nukuri ndabasabe nitube des fanatiques, nitube abantu gusa bumva ivyo bumva. Ukeneye raporo naze tuyimuhe A a Z n'abantu barishwe n'ama liste d'office. Twene baduha go ahead ati aya ani mujye kuyakoresha. Tuzoyakwe tujye kuyakoresha. Mugo numva ndushobora gufata iyo decision ngo tubikore. Kandi sinibaza ko chef atabizi. Sinibaza ko son excellence atabizi. Situation rise do A Z. Nico novuga par rapport y'ivyo vy'ibigori les 40 milliards nuko l'idée les 145 milliards z'umwaka weze afati yo zigaruka nizo mwacha mubandanya kujya paeji kora. Mugabo babwiye ngo turi bakeyi turabakozi bakeyi. Mugaye ngorane twasanze nuko anagesa nakanu kari nga ikigira ikindi kintu cyitwa siap. Genda kivuga sindagitinya. Ndakivuga. Icyo kintu cyitwa siap rero gifise autonomie de gestion. Ku kilo en plus yuko twarishe abakozi bari ku mastock. Ku kilo barafise amafaranga batwara ku kilo. Ngo ya prestation de service. Kandi twabahembeye abakozi. Kontira hari murampagara umushikiranganje muyimusabe. Pire encore barindiye umushikiranganje wa agriculture twabaye twacienga halo 6 zo ku 8 niyo twajanga ku preta serma. Le même jour bamusinyishije contrat kugura imifuko 800000 sacs idakurikije amategeko pour 11 milliards. Nikiki cyari cyihuta cyo kuza gusinya contrat ya 11 milliards. Uno musi muzokumva ngo bari imifuko ngo yaraje ngo niko yariho. Marabonye contrat ya 11 milliards amafaranga avuye muri leta mushikiranganje wa finance adasinyako. Muka contrat. Rero icyo byose nijo tweza kuza turavugana. Allocation unique c'était une bonne idée mugabo tuyahande. Nico kibazo gihari.